Ndabaramukije mwese bene data nkunda aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo subiye gushimira Imana kuko inyemereye kugira ngo ngaruke tuganire ku majambo y'Imana. Imana nishimwe. Reka dusenge. Urakoze mwami wacu Yesu, ndagushimiye kubw'uyu mwanya umpaye, ndakwinginze ngufashe undongore mu izina rya Yesu Kristo, uheze agenda bankurikira bose ubaha umugisha. Ndasabye amavuta ya muhemu yera ngo bariya nkoresha uzobukoze mu izina rya Yesu niho ndabisenze, amen. Ego muri kumwe na Françoise rero nkuko nama ndabivuga, ndabahaye kaze mu ijambo ry'Imana. Kaze twumve icyo umwami Imana yaduteguriye muri kano kanya. Uyu munsi nje kubasangiza iyerekwa nagize tariki ya 23 y'ukwezi kw'icenda muri uyu mwaka wa 2025. Ni iyerekwa ryabaye iyerekwa rirerire mugabo nasanze ririmo inyigisho nyinshi cyane, ari naco gituma ngombye kubasangiza namwe nkuko umwami yangiriye neza. Namwe bene data ndabibasangize. Imana nishimwe. Mbanje kubashimira amasengera bose, Imana ibaha umugisha, kandi nongera nshimira kuri bene data mwese mu ntera intege, data wo mwijuru abahezagire. Uyu munsi rero nje kuganira namwe ku majambo menshi ari muri riyerekwa nagize, arico gituma ndabasabye kugira ngo turabe ijambo ry'Imana riri mu Migani igice ni ca 18. Duheraho kugira ngo ngenda ndavuga nongera nsobanura, nivyo vyoba vyiza. Imana ibaha umugisha. Imigani 18 hariya ku murongo wa 4. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo amajambo yo mu kanwa k'umuntu ni nk'amazi y'ibenga. Ndasubiramwo, amajambo yo mu kanwa k'umuntu ni nk'amazi y'ibenga. Isoko y'ubwenge ni nk'akuzi gasuma. Uyu munsi tuja kuvugana kuri ayo mazi y'ibenga, hanyuma nako kuzi gasuma. Muze kubifata kuko nguma ndabisubiramwo ngo amajambo yo mu kanwa k'umuntu ni nk'amazi y'ibenga. Amazi y'ibenga bene data murazi ko ari amazi aguma hamwe atahaja, ariko amazi asuma atemba agenda, ngo ni nk'akuzi ngo isoko y'ubwenge ni nk'akuzi, ni nk'akuzi gasuma. Imana ishimwe. Rero muri iryo yerekwa nabonye nsa n'ahantu ninjiye ahantu, urabona iyo umuntu iyo yinjiye aca nko mw'irembo. Rero ninjiye indani ntasanga hari ibikono bitatu binininya birimwo amazi. Ibikono binini vy'ibitango, mvize intango, abantu barutse vuba ngira ngo ntavyo bamenya kumbure, ariko ni ibikono lepo nini cane zibumba zarimwo amazi. Hanyuma ayo mazi rero yari menshi cane, kandi yari amazi asa nkaho nabona umenga arirabura. Uko kwirabura kwayo rero nibajije ntingira ngo ni nka kwa kundi amazi afata couleur yicarimwo, kubera yari ari muri ivyo bintu vy'ibitango vyirabura. Urumva nyene ayo mazi yasa n'amazi asuko nyene. Ahandi ayo mazi ngerageje kuyagereranya yasa n'amazi y'amarekano. Murabizi abantu mu baruguru iyo muretse amazi mu nkono, amazi y'amarekano murazi ngene bameze. Ariko rero nabona rero ari amazi menshi cane, ibitango binini bigose. Hanyuma
ndahasanga n'umugabo umwe, uwo mugabo yari yambaye costume, iyo costume yiwe yari icafuye, ubucafu bw'ifu, nkaho womenga n'umuntu yamukoze ko afise ifu canke n'ibintu byoba byamuhungurukiye ko bisa n'ifu. Rero mbona ndiko ndabimukurako kuri iyo koti, kuri iyo ntuzeye, kuri iyo costume yiwe yari yambaye. Rero nje kuri za ntango zitatu rero, uko zari zitatu ndabona ngiye ku ntango imwe. Iyo ntango sinomenya uko byagenze, namba narakaravye sinomenya, namba nogeje ico noba nari mfise sinomenya, ariko ico bikoze iyo ntango maze kuyirengana, ndavye inyuma nsanga hejuru hariko ubucafu nka kwa kundi ubucafu busigaye bureremba kuri y'amazi, kandi kare aho nayajako nayabona nta bwari bu, ariko ndenganye nsanga hari ubucafu bureremba hejuru. Sinamenye rero mbega bivuye kuki, ndiko ndavuga uko nabibonye muri izo nzozi. Hanyuma ariko ico bikoze, ndenganye sinzi ukuntu niravye nsanga mu ntoke mfise eswime, nka wa muntu ahejeje koga akaba ahejeje no kwiyuhagira, nsanga mfise eswime itose kandi nyene nayizinze nayifise mu ntoke. Hanyuma ndavye n'impuzu, ukabona nyene ni nka kwa kundi umuntu yahejeje kwambara, ahejeje koga hama agaca yambara impuzu, urumva aba asa nkaho umenga umuntu arakanye. Niko ndabibona. Hama mbona nguma ngenda, kandi aho hantu wamenga ni nk'ahantu hanze, wamenga ni ikigo kininiya cane umuntu yinjiriyemo mw'irembo, hanyuma akaba ari ikigo kinini cagutse gose. Rero mbona ngumya ngenda, hanyuma ngumye ngenda jewe mfise ako kayesume gatose, kandi nanje ubwanje biraboneka ko womenga mvuye mu mazi. Hanyuma tuca duhura n'umuntu w'umudamu mwiza ashajije, yambaye neza, yambaye ibaze nziza, eka nyene yashajije cane n'amahereni eka nyene umupfasoni nyene mwiza w'inzobe nyinshi ndamubona. Hanyuma yari yambaye nkaho agiye mu rusengero gusenga. Rero nanje nkabona umenga nanje ndamukurikiye, ariko wa muntu nsubiye inyuma gatonye, wa mupasiteri yambwiye ikintu, ambarira ngo none ngo wo gutumira ngo kuza ngo mu masengesho iwacu ngo woza. Ndavuga nti nta kibazo je noza. Rero ambwiye uko, naherutse n'iryo jambo nyene yambwiye. Hanyuma nanje wa mugabo ndamubaza nti none mbese madamu wawe ari hehe? Aca ambwira ngo madamu wanje ngo yatwawe n'ivyisi, ngo yatwawe n'ivyisi, ngo yaragize, ngo yaracuruje cane arunguka, ngo basigaye yaratunze cane, ngo afise imiduga ngo ibiri, ngo igihe cose ndamubwiye nti ngwino tugende gusenga, ngo aca ambwira ngo nta mwanya mfise, ngo genda ndaba ndaza, ngo nkagenda ngo ariko we ntazi, ngo birababaje cane. Kandi akabivuga nyene ababaye ingene mudamu wiwe yahevye Imana kubw'ubutunzi bwamubanye bwinshi. Abivuze guhita avuga nti yo ntikumbe none ko ubutunzi twese twaburondera, nti niyo butwara umuntu, bumutwara guhororokerwa mu vy'Imana no kureka Imana. Uko niko namwishuye. Ivyo rero ako niko nari nibagiye, nyene nca mbona ndabandanije. Rero niho rero twaca duhura na wa mugore, nawe asa nkaho umenga agiye gusenga. Rero nanje ndamukurikira, muga nkibaza mu vy'ukuri ukuntu nambaye yabugaye kumenga ntibisa nkaho umuntu yoba agiye gusenga. Ariko uwo mugore niwe bisa nkaho umenga yiteguriye kuja gusenga, agiye mu rusengero. Ariko kubera nyene nariko ndagenda muri iyo nzira ndamukurikira, nca mbona dushikiye ahantu hari imeza ndende abantu dusanga bicayeho.
kandi bicayeho bafise amasahani bariko barafungura. Rero na wa mugore twajana ataraza yicara muri abo bantu, nawe baramusereva atangura gufungura. Nanje ndahashitse, ikintu cantangaje n'ubu nguma numva nyene iyo ndiko ndabisubiramwo nca numviye umenga sinzi ivyo ari vyo. Jewe sinicaye, ahubwo iyo ntebe iyo meza urumva bari bicaye, hari imeza ndende, bamwe bicaye ku ruhande rumwe gutya, abandi bicaye ku rundi ruhande nk'uko, donc bayikikuje. Hanyuma nanje nje aho kwicara nca ngomba kurira kuri iyo meza kugira ngo nshikire hariya hirya kuri iyo meza, hirya aho abandi bicaye bari bicaye hirya. Ndabona ndiko ndaduga kuri iyo meza hananira kuko nta handi hariho ho guca. Nca mbona ndiko ndaduga kuri iyo meza hananira, nza mbona umuntu w'umugabo aje arahagurutse, sinzi aho yaravuye, ankwega ukuboko, nshobora gutambuka nca nicara hariya inyuma y'iyo meza, kandi hariho abandi bantu bari bicayeho iruhande. Jewe rero nicaye nca ndunama ndasenga gose, kandi nyene hari ahantu nyene umenga ntabambona cane kuko urumva nicaye aho hantu ndasenga. Mpejeje gusenga nza mbona akagezi gatonya gasuma kariko kararekura amazi, akazi gasuma. Mwibuke rya ijambo riri muri Imigani 18 ku murongo wa 4 rivuga ngo amajambo yo mu kanwa k'umuntu ngo ni nk'amazi y'ibenga, ngo ariko ngo isoko y'ubwenge ngo nakuzi gasuma. Amajambo yo mu kanwa k'umuntu ni nk'amazi y'ibenga, hanyuma ngo isoko y'ubwenge ni nk'akuzi gasoma. Rero maze kwicara, maze gusenga, mpejeje nza mbona akuzi kariko kararengana ahantu nyene amazi ariko araca iruhande. Ivyo bitihwe. Nca nongera numva ko abandi bariko barafungura, babandanya gufungura. Nca nongera mbona umuntu, kandi uwo muntu rimaze kugira kabiri ndamubona. Hamwe namubonye muri ca gihe nababwira ngo nabonye imodoka yarimwo abakinyi bagenda bagerekeranye, hanyuma ikabasesa. Uyo nabo namubonye niwe muntu yatanguye kwifukura ku maso, mu bari baryamye hasi, yifukura ku maso, acabona ko hariho ikintu cari kibari ku maso, aca arifukura, atangarira ibibaye. Rero uwo niwe nabonye, n'ubu niwe nasuye kubona agarutse. Rero uwo muntu rero nza mbona yambaye ikositume. Kera namubonye yambaye impuzu z'abakinyi, abakunda kunkurikira iyo video mwarayibonye. Ubwo yari yambaye kositume. Rero nza mbona azanye abana benshi. Abo bana sinzi iyo bari bavuye, ariko nabo bishoboka ko bari muri abo nyene bashaka gufungura. Rero bobo baza bazanye ivyo kurya mu ntoki, umwe wese n'isahani yiwe. Bose wa mugabo aca bereka ngo he ni mumuhereze, nguyo ngo numwizigirwa, ngo nibampe ngo ndumwizigirwa. Sinamenya rero ico bisobanura, ariko byaboneka nk'aho umenga ya masahani yabo hariho ibindi bakenye, donc bagomba kumpereza amasahani kugira ngo nanje aneshanje nzobahe amafaranga, tuvuge bagure nk'amakaye canke bagure ikindi bakeneye. Ariko byaboneka yuko uwumpaye niwe azogaruka kurondera ayo mafaranga. Rero bica biboneka benshi ntibabiriye, baciye babinzanira. Naho umuntu wese niwe arashigaje bikenya,
yacaza n'ivyo nyene ashigaje nkabona arampereje. Hariho n'ubundi nabonye yari afise mw'isahani yarasigaje duke cane nk'utwo koza nyene, mbona nawe nyene arampereje, uwundi mbona bizanye mu ntoki, mbona arampereje. Inzozi ikigarukira ngaho. Bene data, urumva ko nabibonye le 23 z'ukwezi kw'icenda, ubu kwezi kuri mu gukwira ariko ntikurakwira. Imana maze kubisenga nkayibaza nti Imana ibi bintu nibiki, ibi bintu ko ntabyumva, mbega ibi bintu byizi ntango z'amazi nibiki, mbega aba bantu bicaye bariko barafungura nibiki, mbega jewe nambaye impuzu nk'umuntu avuye mu mazi. Donc byari byinshi sinashaka kumenya ibyo ari byo, ariko nkurikirana mwene data uko umwami yabinsobanuriye nanje ndabigusobanurira. Aha twabonye imigani 18 ku murongo wa 4 havuga ngo amajambo yo mu kanwa k'umuntu ni nk'amazi yibenga. Vya bitango mwumva n'amajambo. Bene data uhora hadutabara, n'amajambo, buriya amajambo barayareka bakayashira ahantu akaba menshi nk'amazi yibenga. Amajambo yo mu kanwa k'umuntu, data dutabare. Rero ni nkaho umuntu yacaho hantu, ayo mazi niyo yamupima, urenganye bikagaragara ko nta bucafu busigaye muri ayo mazi, no kuvuga yuko wabura umuntu mwiza. Ariko habonetse ko hariho ubucafu bwasigayeho, no kuvuga nyene nububi bwo mu majambo buba bwakwagira. Rero narahaciye ubwo bucafu nza ndabubona muri ayo mazi. Kandi inshuti z'umusaraba bene data, ubwo bucafu bwasa nkaho umenga noze, kuko nasohotse mfise esume mu ntoke nkaho umuntu umenga avuye mu mazi. Ubucafu bwo ku mubiri w'umuntu ntibwasa nk'ubwo mbonye muri ayo mazi. Namwe murazo ubucafu bw'umuntu ahejeje koga ntibobona ko ari ibintu nyene nkaho umenga ni ubucafu bw'isahani yoze iriko reste z'ibyo kurya, buratandukanye n'ubucafu buvuye ku mubiri w'umuntu. Namwe murabizi. Rero ubwo bucafu nabonye bwasa nkaho womenga nogeje isahani. Imana ishimwe, nogeje isahani. Rero koza isahani byagereranywa no koga umubiri, no koga canke muri indi jambo byogereranywa n'ukwihana. Imana ishimwe. Tugende hariya ku murongo w'umunani, imigani 18 ku murongo w'umunani haravuga ngo amajambo y'uneguranirana mu vyongorerano ni nk'ibyo kurya biryoshe. Bene data, reka twigaruke ko umuntu wese yirabe ngo amajambo y'uneguranirana mu vyongorerano ni nk'ibyo kurya biryoshe bimanuka bija epfo mu nda. Amajambo y'ivyongorerano ni nk'ibyo kurya biryoshe. Iyo umuntu anegura ubundi. Ewe data we, muri iki gihe nivuge ko ibyawe sindabizi, kuneguraniranira mu vyongorerano, kunegura umuntu. Mw'ishengero ryacu hariho ibintu byinshi cane byo kunegura, biruzuye. Uneguranirana mu vyongorerano ngo ni nk'ibyo kurya biryoshe bitemba bije epfo mu nda. Hari igihe umuntu avuga nyene kumva nyene menga nta kibazo, ariko se umunzane w'Imana uzowurengana, uzovuga ngo wari uvyemerewe kubikora. Kunegurana mbese ntibikiyaye icaha, kuneguranirana mu mpisho
ukanegura naka unwingagurana n'uwo muri kumwe canke n'umugenzi wawe ku matelefone kubiki. Amaraso ya Yesu Kristo atuboneke ko hahiriwe uwihana ibyaha vyiwe. Imana ishimwe. Ico nico cari kindaba jewe. Ya sahani iriko ibyo kurya biryoshe, ni vya bindi vyo kuneguranirana mu vyongorerano. Nasabye Imana imbabazi maze kubona amajambo, kandi nyene Yesu nashimwe, kuko gusaba imbabazi niko kwihana. Amaraso ya Yesu niyo twezwamwo tukabona gutabagwa, tukaboneka ko twihanye. Imana ishimwe. Izi ntango umuntu yozamwo zigereranywa n'amaraso ya Yesu Kristo umuntu yiyuhagiramwo. Iyo wiyuhagiye mu maraso ya Yesu Kristo umucafu wose ukuvako. Imana ishimwe. Kandi izi ntango twabonye ngo Bibiliya ivuga ngo amajambo yo mu kanwa k'umuntu, mwavyumvise, agereranywa n'amazi y'Ibenga. Ngo kandi aya masahani nayo, aya masahani y'ibyo kurya biryoshe, aya masahani n'amajambo y'ivyongorerano twirwa turajya ku munsi yo kunegurana no kuvuga abandi no kugirane. Mana we, Imana itabare ishengero ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahiriwe uwahariwe ukugabitanya kwiwe. Ntawovuga ngo ntavyo yavuze muri iyi minsi hoho biruzuye, ahubwo hahiriwe uwahariwe ukugabitanya kwiwe, uwamenye ko ari icaha akabisabira Imana imbabazi. Jewe mvuze ico kuko arico candaba, wewe kumbure hari ibindi bikuraba bitari ico. Nico gituma izo ntango zari nyinshi kandi zarimwo amazi menshi cane. Uhoraho adutabare. Rero ndashima Yesu, mbonye ndahaciye ubwo bucafu busigara muri ayo mazi, nanje casigara mfise yoswime no kuboneka gose ko nogejwe. Rero hari uwundi muntu nababwiye, we yarafise umucafu uri kw'ikoti yiwe. Uwo kw'ikoti yiwe bigaragara ko atari wewe ntiyarafise ingorane zo kuvuga, ariko yarafise ingorane zindi. Nkuko yabivuze akavuga ngo uwo mugore wiwe ashavuriye uwo mugore wiwe ngo yamaze gutunga none atakija ku rusengero. Urumva nyene kumushavurira, ariko nivyo nabo yagiriwe imbabazi arakurirwa kubwo bucafu bwiwe. Hanyuma turabe irindi jambo, Imigani 20 ku murongo w'icenda. Naho havuga ngo iki? Havuga ngo ninde yoshobora kuvuga ati niyogeje umutima nihumanuye icaha canje? Ninde yoshobora kuvuga ati niyogeje umutima nihumanuye icaha canje? Uwo bivuga ni uwoba yihanye nyene, ni uwo bivuga ni uwoba yahuye n'ayo mazi akayacamwo akoza, akoza ubucafu bwiwe bukamuvako. Vya vyongorerano ya sahani ryoshe ukayoza. Ya Imana ishimwe. Turavye hariya mu Migani 18 ku murongo w'12 naho havuga ngo iki? Havuga ngo uwishira hejuru mu mutima agatikizo azogasanga imbere, kandi ukwicisha bugufi kuzosanga imbere y'icubahiro. Imana ishimwe. Aha naho tuvuge kuri ba bantu babiri, wa wundi yagenda araritse izosi yambaye neza agize mugabo ataciye muri ya mazi. Uriya ntiyaciye muri ya mazi, yakatiye ahandi, ntiyaciye muri rya rembo. Bene data nshuti z'umusaraba, hariho abantu benshi bari kumwe nawe muri urwo rusengero, muri ivyo bikorwa, ariko atinjiririye mu irembo.
uyo muntu atinjiririye mu irembo n'agakiza ntaho vyahuriye, n'ukwihana ntaho vyahuriye. Nico gituma no mu ngeso ziwe uramubona, no mu ngendo ziwe uramubona. Ngo uwishira hejuru mu mutima, ukwishira hejuru mu mutima urakubona mu muntu. Nubwo atogenda arakubara ngo nishize hejuru, ariko ukwishira hejuru mu mutima umuntu arakubona, kandi n'uwicishije bugufi nawe nyene mu mutima nawe nyene uramubona. Imana idufashe. Rero ngo uwishira hejuru mu mutima ngo agatikizo azogasanga imbere. Agatikizo azogasanga imbere. Ngo n'uwicisha bugufi kandi ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Imana nihabwe icubahiro. Tugende kuri wa mugore yanka kuja mu rusengero, akankanga kubera afise amafaranga menshi, ibintu byose ukamenga nta ngorane afise. Bakamubwira ati ngwino tugende gusenga, ngwe kaye ngo ndabandaza, ngwe kaye ngo ndi bize, ngwino tugende muri korale, oyaye ngiye mu byashara, ngiye muri ibi. Turabe Imigani 18 ku murongo wa 11. Itunga ry'umutunzi kuri we ni gisagara gikomeye, uko yiyumvira ni nk'uruzitiro rugera hejuru. Murabyumva igituma ataza, ubutunzi bwiwe ni nk'igisagara gikomeye kuri we. Ariko bene data nshuti y'umusaraba, hahiriwe uwizigira uhoraho, hahiriwe uhoraho Imana ari ubuhungiro bwiwe. Ibyo mwisi birahera, ibyo utunze birahera, ariko icompa ubutunzi bwawe ukaba wabubikije mu Mana, kugira ngo ntiwizigire amafaranga, ntiwizigire ibyo ufise, ariko wizigire Imana ibiguha. Imana idufashe. Tugende kandi mu Migani 20 ku murongo w'indwi. Naho hatubwira iki? Hatubwira ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe, hahirwa abana biwe azosiga. Haleluya. Umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe. Imana ishimwe. Iyo umuntu agenda agororoka, agenda mu gutungana kwiwe. Kandi kugororoka uguhabwa nuko wahariwe ibyaha. Hanini uguhabwa nuko wahariwe ibyaha. Waciye muri rya rembo ukihana, ukezwa mu maraso ya Yesu Kristo, ubucafu bwawe bwose bukakuvako. Imana nihabwe icubahiro. Turabe irindi jambo mu Migani nyene, igice c'19 ku murongo wa 13. Havuga iki? Havuga ngo umwana gito ni icago kuri se, kandi ugutongana k'umugore ni nk'amatonyanga adahengeshanya. Ugutongana k'umugore ni nk'amatonyanga adahengeshanya. Imana idutabare cyane. Abantu bataciye muri rya rembo, abantu batiyogeje muri ya mazi, abantu bataciye kuri wa munzane ngo barabe, bakunda kubonekanamwo aya majambo akurikira: amatonyanga. Ugutongana k'umugore, ugutongana. Beneda, Imana idufashe. Gutongana ngo tumeze nk'amatonyanga ngo adahengeshanya. Iyo imvura iguye ziragira ngo jo 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 amamama. Ngo gutongana k'umugore niko bikumeze, ngo amatonyanga adahengeshanya. Imana data idutabare. Ugazohura n'umuntu ataciye kuri rirya rembo, hariho ibintu utazoshaka kwihanganira. Kandi abantu benshi bari mu rusengero batahuye na Yesu, batogejwe mu maraso, batahinduwe n'umwami Imana. Abantu bahinduwe n'umwami Imana ubarabira mu guca bugufi. Hariho ikibaranga, urababona. Kandi n'abagenda bararetse amazosi nabo nyene urababona. Nico gituma dukwiye kwirinda bene data, ntitwuririra ahandi, ariko duce muri Kristo. Imana ibaha umugisha.
tugende kuri ba bandi twasanga rero bari kuri ya meza bariko barafungura. Bariko barafungura iki? Bariya bantu bariko barafungura iki? Bariko barafungura iki? Reka turabe. Turabe ijambo ry'Imana riri hariya mu Migani nyene 18 ku murongo wa 20 haravuga ngo inda y'umuntu ihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe, kandi azohaga ukugwira ko mu minwa yiwe. Mwumvise ibyo azorya? Mwumvise inda y'ibizi ibyo izorya? Mwumvise ibyo ba bantu bariko bararya? Ba bantu bari bafise ibyo barya kuko ntibavyihanye, barabifise, barabigendana nizo ndya zabo. Ariko waciye muri ya mazi ntabyo asigaranye kuko yarogejwe n'amaraso ya Yesu. Dusubiremwo Imigani 20 ku murongo, Imigani 18 ku murongo wa 20 ngo inda y'umuntu ihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe. Murindi jambo y'amasahani yabo arimwo ibyo bakoze, arimwo ibyaha byabo, nivyo n'ubu bariko bararya, nivyo barya. Imana idutabare. Ngo kandi azohaga ukugwira ko mu minwa yiwe. Ukugwira ko mu minwa yiwe. Azohazwa n'ukugwira ko mu minwa yiwe. Nukuvuga ngo vya bindi wirigura vuga bibi mu nyonga z'Imana nivyo kuri ya meza nabonye bazanira abantu babirya, umwe wese isahani yiwe. Imana idutabare. Tugende kandi igice c'19 ku murongo wa 28 havuga ngo iki? Ngo icabona c'ikidambidambi gitwengera imanza mw'ijigo, ngo kandi akanwa k'abanyakibi kamira miyonzwa ibigabitanyo. Akanwa k'abanyakibi ngo kamira miyonzwa ibigabitanyo. Mwumvise ibyo ba bantu bicaye bariko baravuga, bariko bararya, bafise amasahani, bicaye bariko bararya. Imana idutabare. Hanyuma mwumvise ko je kuri iyi meza nahashitse ngaca ndahasimba nkayica hejuru nkaja kwicara ku ntebe yari hirya inyuma. Kubera iki nayisimvye? Ico sindamenya icotuma nurira nkaja hari inyuma. Ariko aho nicaye iruhande y'abandi bariko bararya. Ico nashitse nkora, naciye nsika nubika amaso gutya, ndasenga nsa n'uwinyegeje musi yo meza, ndasenga. Mpejeje gusenga niho naciye mbona kakagezi gatemba. Turabe ijambo ry'Imana mu Migani 20 ku murongo w'indwi haravuga ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe, hahirwa abana biwe azosiga. Imana nishimwe. Ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe. Imana ishimwe kuri wewe mwene data wihanye ibyaha byawe. Uyu munsi akaba atasahani bokuzanira isahani ryo kurya. Imana igufashe. Aba bariko bararya ibyaha byabo, bariko bararya ibyabo, iby'iminwa yabo yamivugana buri munsi, nibyo bariko bararya kuri aya meza. Ariko Yesu agufashe inshuti yanje mwene data, aya meza ntuzoyahagarareko, aya meza ntuzoyicareko mu izina rya Yesu. Jambo ry'Imana ryavuze ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe. Haleluya. Naho woyicarako ntihagire isahani yawe izoboneka ngo bakuzanire. Isahani yawe ntiboneke ngaho. Imana ishimwe.
jewe isahani yanje kubera ko itabonetse nagomba ndabibutsa hamwe twinjirira isahani yanje nayogeje muri amazi nababwiye si ukuvuga ko nanje ntavuze si ukuvuga ko nanje ntavuga ariko kwihana bene data nje kubabwira ngo kwihana nico c'ingenzi akanwa ufise kavugisha ibigororotse akanwa ufise gakoreshe mu gusenga gakoreshe mu kuvuga ubutumwa hanura abandi ariko ntuje ngaho ngo ufatanye n'abandi uvuge ibintu bipfuye. Imana idutabare cane, Imana ishimwe, ugende wiyubara naho bokumva ibyo wavuze ntihaze haboneke ijambo ry'agacabutu cyangwa ry'agaterasoni ryavuye mu kanwa kawe. Uhoraho Imana adutabare ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe. Imana nihabwe icubahiro. Turabe kandi irindi jambo aha nyene Imigani 20 ku murongo wa 15 naho haravuga ngo iki ngo izahabu ziriho n'ubukenuke bw'utubuyenge twitwa marijani ariko iri jambo ariko iminwa y'ubwenge aba ari utugenegene tw'igiciro. Iminwa y'ubwenge aba ari utugenegene tw'igiciro. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Iminwa y'ubwenge n'utugenegene tw'igiciro. Ugushaza kwacu kubemwe iminwa y'ubwenge, ntitubemwo twa tugenegene abantu bakunda kwambara amashenete na bya bikomo n'ibikingo ngo umuntu ashaze. Twabibonye ngo iminwa y'ubwenge nitwo tugenegene tw'igiciro. Mwami Imana atugirire neza, adufashe bene data, tuvuge ibiroranye, tuvuge ibikwiriye. Haleluya. Nanone ngo mu kanwa k'abaherezi ngo niho hava ibyagezwe. Mu kanwa k'abantu b'Imana hakwiye kuvamwo amajambo y'Imana, amajambo yo kuremesha, amajambo yo gushima Imana, amajambo yo gushingira intahe Kristo. Nivyo Kristo ya Yesu yavuze ni byinshi. Ese icyo duha tugahinduka rwose, Satani atsindwe. Yafashe akanwa k'abantu b'Imana, aho gukwana basenga bagakwana basebya abandi, aho gukwana basenga bagakwana mu bintu bitari byiza. Imana dutabare. Inshuti yanje uri kurumva iyi mburi muri kano kanya, uhindukire wihane. Uhindukire wihane kuko amajambo yose umuntu avuga Uhoraho yarayakiriye yose. Niryo sahani ryawe. Niryo sahani ryawe. Rero hahirigwe uwihanye. Uwihanye nta bindi bazoza kumuzanira ngo bavuze ibi ngo bikwagira nibi, kubera yuko uzo wamaze kuvyihana. Hahiriwe wahariwe ibigabitanyo vyiwe. Imana nidufashe cane. Bene data nshuti z'umusaraba, abihanye tubita abahirwe, kubera yuko iyo umuntu yamaze kwihana ibyaha vyiwe acagendana n'Imana, akagenda yirinda, akagenda yisuzuma mu byo avuga byose. Imana ishimwe. Kubera yuko iyo umuntu yisuzuma nukuvuga ngo acagenda neza, akagenda avuga ibitunganye, ibishingirwa intahe na mpwemu yera. Imana nishimwe cane. Hariya mu gitabo ca Mika hariho irindi jambo rihari, ariko reka turabe tukingaha nyene mu Migani igice c'18 ku murongo wa 3 haravuga ngo umunyakibi iyaje ukugayana kubakuje kandi agatetereza kazanana n'ibitutsi. Umunyakibi yaje ukugana babije. Hari umuntu aje ukamenya uti uyu nta ciza kimuvako. Oya.
hakabaho n'uyundi aje ukamenya uti ubu uyu munsi ndafashwa, Imana ishimwe. Ngo kandi ngo agatetereza kazanana n'ibitutsi. Hariho abafise amasahani yuzuye ibitutsi, hariho ayandi bafise amasahani yuzuyemwo amajambo y'ibishegu atagira inomero. Aka kanwa kacu kavamwo ibintu byinshi bene da. Ngo kandi umuntu wese azorya ibiri muri iyo sahani yiwe. Umwami adutabare. Hanyuma tugende kuri ka kagezi twabona. Ka kagezi kamwe nabonye iruhande yanje mpejeje gusenga, nkaza mbona akagezi gatemba. Turavye hariya mu Migani 18 ku murongo wa 4 kuri B yaho haravuga ngo isoko y'ubwenge ni nka kuzi gasuma. Isoko y'ubwenge, ubwenge none ni iki? Ubwenge no kumenya icyo ukwiye gukora. Murumva ko ubwenge ubwenge bwazaranye no kwihana, kuko nashitse nsenga nkaza mbona ka kagezi abandi bariko barajya, nukuvuga iki? Abandi bariko barahabwa ivyabo bafise ibitutsi, bibeshano, bikikugayana n'ibindi byinshi, ariko umuntu yagize ubwenge yihanye agenda n'amasengesho. Haleluya. Agenda n'ibanga ryo gusenga muri we. Imana ishimwe. Ngo isoko y'ubwenge ngo ni nk'akagezi gatemba gasuma. Imana ishimwe. Abihanye baca bacika abanyabwenge bene da. Abanse nabo baca bajya ibyo bakoze. Ibyo bakoze irya sahani yuzuyemo ubupfu gusa bw'ibyo umuntu yavuze bitari byiza, ibyo umuntu yakoze bitabereye. Umunyabwenge mukuru ni Kristo. Kristo niwe bwenge. Imana ishimwe. Yitwa bwenge. Kandi abakristo naho bihanye neza nabo bironkeye ubwenge. Mwene da, weho bite? Kandi njya zabo no gusenga Imana. Imana ishimwe. Mu gihe abandi nabo bariko bararya ivy'iminwa yabo yakoreye, ivy'iminwa yabo yakoze, nkuko twabibonye hariya anye muri Proverbe 18 kuri 20 hatubwiye ngo iki? Ngo inda y'umuntu wihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe. Yewe gaye. Ngo kandi ngo azohaga ukugwira ko mu minwa yiwe. Mu minwa yawe harimo iki? Imana idufashe. Rero tugende kuri wa muntu nabona urumva ko mpejeje gusenga ngasenga, naciye mbona wa muntu nababwira aje azanye abana bazanye amasahani yabo. Imana ishimwe. Amasahani yabo ntibayariye, babwiwe ubutumwa, baca barazana ivyabo, baca babizanira umukozi w'Imana. Ni nkaho baje kwihana, bakavuga bati ibi ntabyo tworya. Imana ishimwe. Uwihanye wese aronka agakiza bene da. Uwihanye wese umwami Imana nashimwe. Umwami Imana nashimwe. Uwihanye wese aronka agakiza. Hariho uwihanye yakoze ibyaha byinshi, hariho wihanye agarukira ku mpfiro, yarabiriye yarabikoze, hakabaho n'uwundi yihanye akiri umutoya. Ariko ibyo ufise byose uko bingana bizanire Kristo. Bizanire Kristo utarakubitika. Hariho abandi bihana barakubititse, baza barabiriye kabisa. Ariko uko bimeze aho wumvitiye ubutumwa bwiza wihane. Imana ishimwe. Wa muntu nababwira yari muri wa mugwi w'abakinyi babandi imodoka ya sesa, ujya amaze guhumuka amaso niho yaciye, amaze guhumuka amaso niho yaciye abwira n'abandi
Imana ishimwe. Aha ndahabonyemo ibanga rikomeye cyane. Iyo umuntu amaze guhumuka amaso aca abwira n'abandi. Abo rero yariko arabwira abo bazanye amasahani yabo bakayahereza Bwenge, ni ukuvuga ngo ni ukwihana ibyaha byabo bavyatuye barabireka. Imana ishimwe. Kandi Bwenge wacu numwizigirwa, umuhe umutima wawe wose, ibyo byose ufise ubimuhe, ibyo byaha byawe byose ubimuhereze. Ntiwicare ubirya, oya, ntiwicare ubirya, ariko wicare ubihereze Bwenge agutabare, akugirire imbabazi. Imana ishimwe. Ndashimiye Yesu, ndashimiye Umwami Imana kubw'ubu butumwa bwiza Kristo Yesu yatanze. Mwabantu mwe, humuka amaso mugaruke kuhoraho, humuka amaso muvuge ijambo ry'Imana, abantu bihane. Imana ishimwe. Abantu bihane, abantu bagirirwe neza n'Imana, abantu batabagwe. Imana nishimwe. Habuze abo babwira gusa, bakeneye uwo babwira. Nasuye kwiyumvira nti none babandi nabo bari bicaye bariko barajya bajya ibyaha byabo, barya yo babuze umuntu ababwira bakihana. Ariko bishoboka ko baba barababwiye ntibemere. Ariko Imana ishimwe kuri bariya bemeye. Imana ihabwa icubahiro. Uriya muntu yavuze ubutumwa, yazanye abana, ngwehe nguyu Bwenge, ngwehe nguyu n'umwizigirwa. Umwizigirwa ninde? Umwizigirwa n'uwahuye na Yesu. Imana ishimwe. Imana iguhezagire mwene data, wumvise ubu butumwa, wihane igihe cyawe kitaragera ngo uze kurya ivyo wakoreye. Imana igufashe ntiwuririre mu rindi rembo, ariko wuririre mu irembo ririmwo kwihana. Hari abantu benshi binjiye mu nsengero kandi batihanye. Hariho n'abandi bakoze ibyaha hanyuma barabireka ariko batihanye. Abatavyihanye bose biracahagaze. Ngwino kuri Yesu Kristo. Emera wihane ibyaha byawe bihanagurwe, nawe uharugwe muri ba Bwenge. Imana ishimwe. Ntuharugwe mu bipfu, kuko ibipfu ibiburirwa bikanka kwihana, ariko uharugwe mu bagororotsi. Imana nihabwa icubahiro. Ngo akanwa k'igipfu cyangwa umunyabyaha ngo niko kuranduka kwaco, ngo kandi iminwa yaco niwo mutego w'ubugingo bwaco. Niri jambo Proverbe, Imigani 18 ku murongo w'indwi havuga ngo akanwa k'igipfu niko kuranduka kwaco, kandi iminwa yaco niyo mutego w'ubugingo bwaco. Imana idutabare ntitube ibipfu, ariko tube abanyabwenge. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo hariya ku murongo Proverbe 19 verset 8 hatubwiye ngo uwironkera ubwenge aba akunda ubugingo bwiwe, kandi uzigama ubukerebutsi bwiwe azobona ibyiza. Ngo uwitondera ubwenge, uwironkera ubwenge aba akunda ubugingo bwiwe. Yesu nashimwe. Yesu nabahezagire bene data. Ahandi ngo akanwa k'igipfu ngo niko kuranduka kwacu. Imana dutabare. Ngo umugororotsi nawe agendera mu gutungana kwiwe. Ngo harahiriwe abana biwe azosiga. Imana nishimwe. Umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe. Twabibonye muri Proverbe 20 verset 7. Imigani 20 ku murongo w'indwi. Kandi tugende muri Yobu naho. Yobu 27 ku murongo wa 4. Haravuga ngo nukuri iminwa yanje ntizovuga ibyo kugabitanya
canke ngo ururimi rwanje ruvuge ivy'ubugunge. Mwene data nshuti y'umusaraba, nawe ubirahire uti ni ukuri iminwa yanje ikazovuga ivy'ukugabitanya. Urinde iminwa yawe, wihane, umaramaze, ukorera Imana mu mpwemu no mu kuri. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Iyi mburi ni ndende kandi ariko irigisha. Muri byose uraba aho uhagaze, urabe wewe uruhande rwawe urimwo. Mbega uri mu banyabwenge? Mbega uri muri ba bandi bihana? Mbega warahariwe ibyaha? Ibyaha twarabikoze, ariko mbega warabyihanye? Mbese mu kanwa kawe havuga ibiki? Umwami adufashe. Mana Data wa twese, ndagushimiye kubw'aya majambo yawe utanze. Urakoze kuri Imana, uvuze byinshi, nuhabwe icubahiro. Nuko fasha mwene data wese abyumvise, uwibonye akabona yuko ari umutsindwa, umubabarire. O Yesu, uwihanye wese umubabarire, acika umunyabwenge, kuko Mwami Imana abanyabwenge bashira ikirenge muri bwenge, bakagenda bagukurikira mu byo uvuga byose nyakubahwa. Nuko nudufashe, utugirire imbabazi. Abankurikiye Mwami bakaba bihanye, ubaharire mu izina rya Yesu Kristo. Muntu wese yihanye umubabarire, kandi uca umuhindura Mwami Imana, ave mu ciciro c'abahanwa n'ibyo bakoze, ariko Yesu agende mu kibanza c'abazosangwa bitwa abanyabwenge. Ndabigushimiye kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ugera Yesu ndabisenze, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko turavugira ko ni shene Habonayo. Uhoraho Imana aduhana umugisha namwe, amen.